Mwaramutse ndabahani ikaze mwege mwese muriko murakurikirana radio Black FM. Iri mwanya makuru mu Kirundi ni akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Abazotora ngo bakwiye gutora abantu bijunda n'ijambo kuko ku mutumba niho habera byose muraza kuvyumva murano makuru. Leta ngirakwiye gusuzuma neza ingene amafaranga amva makungu akoreshwa navyo nyene muraza kuvyumva murano makuru. Nayo amasaha y'akazi kubakorera ku kivuko gikuru uca Bujumbura yongerejwe navyo nyene kandi muraza kubikurikirana gurano makuru. Senta ni mubona je ngiye kuyabashikiriza na muhinga bw'ivyuma akaba ari obe kaze ari kanafasha mu bw'ivyuma akaze mwidonite. Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura, 94.9 baby. Kwigenekerezo rya 25 Myandagaro no hategekanijwe amatora y'abakuru b'imitumba hamwe n'amakariti. Abazotogwa bakazorongora ikiringo c'imyaka 5. Kuri uwo munsi nyene hakazoba hategekanijwe akaruhuko ku bakozi ba leta nkuko tubisanga mu itangazo ryatewe ko umukono kuri uyu wa 18 Myandagaro n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kubijanye nayo matora mu mugambwe nake basaba bazotora kuzotora abantu bijunja n'ijambo kuko ku mutumba ariho habera byose. Tega yompi Aroyizi baricako arongoye umugambwe nake. Ikibazo kijanye n'abitoza kuba abakuru b'imitumba cyangwa mu kabwe ni kibazo ubu n'umengo abarundi ntibashiramwo ingufu nyinshi kandi bisanzwe abo bantu babwiza ko abagabo b'ikindi n'ijambo cyangwa abakenyezi nyene b'ikindi n'ijambo kuko gutwara burya intwari hera ku mutumba hera muri kare. Iyo umukuru w'umutumba adafise imico adafise ingendo nziza usanga umutumba wiwe nawe nyene goyagoya. Umukuru w'umutumba usanga akorana n'abasuma usanga akorana n'abaki usanga umutumba udatomoye. Ibisanzwe ajya ku mutumba niho habera byose. Umutumba niho hahera iki gikorwa muri kare bakaraba ko atamarigara hari bakaraba ko abagabo bari ku kazi gufasha abakenyezi babo ariko umukuru w'umutumba bari ngaho cy'umukuru w'akazi usanga ari ibintu byiza kuvuga rero ko ari matora biza ko matora bisanzwe yitaweho cyane. Rero jewe n'amategeko yagenga agahinduka cyangwa ugenda ugasanga turi umukuru w'umutumba umuntu akiri sinzi ibyo ku mutumba atavyaza n'abantu ku mutumba atabaza abaje gukora iki nta kintu kimwe baje kumara usanga ari hahandi hamara induru. Mu ncamake bagomba kuba ari abagabo bagendera ibanga b'abagabo bameze nk'abashingantahe ba kera twari tuzi bavuga bati n'umugabo nuko tubyiyumvira byagomba kumera. Ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Paxeme risaba leta gusuzuma neza ingene amafaranga amva makungu akoreshwa. Mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026 bwo ku wa 19 Myandagaro. Faustin Ndikumana avuga ko kurwanya igiturire ari imwe mu nkingi zishobora gufasha kugira ubutunzi bw'igihugu ntibuhungabane. Ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Patrick Irakoze. Muri urwo ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 ushira 2026 bamwe mu banyepolitike babona ko leta yari ikwiye kuraba neza ingene yogarukira ibinyobwa by'ishira hamwe Brarudi isukare ihingurwa nishira hamwe Soswimo ingene amafaranga mva makungu akoreshwa no kugenzura igisata cyose amafaranga cinjiza muri leta. Soswimo yinjiza ngahe, Onateri yinjiza ngahe, Spodeka yinjiza ngahe, Otrako yinjiza ngahe, Otebe yinjiza ngahe, Regidezo yinjiza ngahe, Sobujiya yinjiza ngahe, ikizivuko cya Bujumbura cinjiza ngahe, amafaranga ava muri bwa butare mwavuga nangahe. Ivyo byose byabwirizwa kuzana amafaranga ku buryo tudakenera kugira kureva amataxe mashasha aza kurimira umunyagihugu. Maître Jean-Claude Nzigamasabo we asaba leta guhagarika urudandazwa rwa magendu rw'igitoro kuko igica mu kinywabi cinjira kidatanze ikori. Cyari gikwiye gukorwa rero nuko uravye ubukene bw'igitoro buhari mugabo ugaca uraba ijya miduga itembera yose ni nyinshi
kuvuga yuko igitoro kiba cinjiye kuri magenda, cyavuye Kongo, cyavuye muri Tanzania. Abantu barashobora kugenda ufise ikamyo akaza yujuje muri Tanzania agashika. Kuvuga yuko ayo mafaranga leta iri kuyahomba kuko amakora atozwa ni kijya gitoro gike kiza, mugaye igitoro cinshi kiza nikiriho kiratangwa ko byo gituma rero leta yari ikwiye kubitunganya ku buryo atagitoro gisubira kunyobwa kuri magenda. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Parseme nawe agira ati ukuntu amafaranga mva makungu aronka bamwe no kutagwanya igiturire ku rugero ruboneka ni bimwe mu bituma ibiciro biduga ku isoko. Nibi by'igiturire yibi by'amasoko ndana amafaranga leta ikoresha azogira akamaro gute amasoko ya leta karamaze ukunyonyeza kudakuntura amafaranga ya leta bizogira kahe kamaro ugasanga bibuza abantu gukora ibi by'amadovize usanga avunjwa kubiri aronka bamwe ukaja kuco bita iyindi kuri environnement des affaires abantu bahayanwa kingigwa ibyo ni biteza kuzana ibiciro by'ibiribwa bikaduga ku rugero rudasanzwe. Faustin Ndikumana asaba ubushikiranganje bwose gukora hakoreshejwe umuco bagatanga amaraporo uko amafaranga yakoreshejwe y'igihugu, umunyagihugu akaronka ijambo kuko yakoreshwa yose ari ku nyungu z'igihugu n'abanyagihugu. Shimire mugenzi wacu Patrick irakoze kuri iyo nkuru yaduteguriye mu birori ivyo kugurura inama ya Ticade irikihuza abakuru b'ibihugu mu gihugu c'Ubuyapani. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu byo yashikirije yavuze kubijanye n'iterambere ko ari byo yashize imbere nkuko bibandanya bishikirizwa na Girene Gatano umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye ngo yaratewe kandi kuba umuhetsi w'umugambi w'amahoro umutekano no gwaruka muri Afrika kugira afashe mu kugarukana amahoro mu karere ka Afrika ya Sahel. Tega yompi Igirene Gatano. Muri yo nama yansaka cyo gushimangira icu ry'Uburundi. Uburundi igihugu gisanzwe cemeranya neza yuko atamahoro ahunda ataterambere ariko kandi yuko ataniterambere rishoboka ahatagira amahoro. Aho mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero yasangije bagenzi we uko vyifashe mu gihugu cy'u Burundi, igihugu caranzwe n'intambara nyinshi ariko no munsi amahoro n'umutekano bikaba bitasagaye. Ivyo rero bikaba birama kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashize imbere iterambere aho yifuza ko umurundi wese umworo umucukungura kuko ukaronka amafaranga kuko dusanzwe tuzi yuko ahara inzara hazinduka inzigo kugira ngo amahoro n'umutekano birame. Ni ngombwa yuko abene igihugu bose baronka uko bashobora kubaho baruraniwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi naho yaciye ababwira yuko igihugu cy'u Burundi abarundi muri rusangi bafatanye mu mugongo kuri yambona kazoza y'Uburundi bwishira kizana mu 2040 2060 kazoba buteye imbere. Uwo mugambi rusangi niwo ubuza abarundi ko kivica iterambere. Ivyo rero bigatuma n'amahoro abandanya arama. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi kubw'inguvu ziwe ngo sahiriza ibindi bihugu no kutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi yaratewe iteka n'abagenzi we aho bamugenye kugira ngo abe umuhizi w'umugambi w'amahoro umutekano no gwaruka muri Afrika ariko kandi akaba ari intumwa idasanzwe y'urongoye ubumwe bwa Afrika mu gice ca Sahel kugira ngo ashobore gufasha ivyo bihugu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ivyo bikorwa byose akabikorana ubwira n'ubukirebutsi kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi yibukije yuko Burundi busanzwe buri no mu bindi bihugu cane cane igihugu ca Somalia, igihugu ca Republika yani intwaro rusangi ya Kongo, igihugu ca Afrika yo hagati aho naho nyene Uburundi bwitanga butiziganye kugira ngo amahoro n'umutekano. Umukuru w'igihugu yarabonanye kandi n'ububatse ishirahamwe mpuzamakungu riraba ugwaruka. Iryo shirahamwe rikaba rifise icyicaro mu gihugu ca Korea y'Epfo. Bakaba baraganiriye ibijanye n'iterambere ry'ugwaruka. Subira mutege yompi Igirene Gatano. Muri yo ntumbero nyene icubahiro umukuru cy'u Burundi yahaye umubonano ububatse ishirahamwe mpuzamakungu iraba ugwaro Organisation Internationale de la Jeunesse. Iyo shirahamwe ikaba ifise imizi mu gihugu ca Korea y'Epfo. Muri uwo mubonano bashoboye kuganira kuvyerekeye iterambere ry'ugwaruka na cane yuko nyene icubahiro umukuru cy'u Burundi yasanzwe ari umuhizi w'umugambi w'ugwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika ariko kandi asanzwe azwi nk'umugenzi w'ugwaruka kw'isi yose.
muri uwo mubonano uwo arongoye iryo shirahamwe ari nawe yaryubatse Dr Reverend Oxo Park akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yifuza gushiraho ishuri mu Burundi aho bizokorohera iryo shirahamwe mpuzamakungu gusabikanya ubumenyi ubuhinga kugwaruka bw'u Burundi. Eka nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasabo kandi aracemera aranasaba yuko hobaho gushigikirana cane biciye muri wa mugambi uraba iterambere ry'ugwaruka payeje be korohereza ugwaruka rw'u Burundi gushobora kuja kwiga hanze les bourses d'études mu bisata bitandukanye gutyo bagahindura umuzirikanyi bakitaho gusumba ivy'iterambere nk'uko ibindi bihugu vyabikoze na cane Korea y'Epfo gutyo u Burundi bushobora gushika kuri rya hangiro ry'igihugu cishira kikizana mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 cyane buzunizwe n'inguvu n'ubwira n'ubukeredi vy'ugwaruka mu Burundi. Amasaha yo gukorera ku kivuko gikuru ca Bujumbura yongerejwe aho abakozi bahora bakoreraho bagiye kuza barataha isaha 2 mu gihe batangura igihe cy'isaha 1:30 z'agatondo bagataha isaha 11 z'umuhingamo. Ivyo rero ngo bikaba bigiye gutangura mu kwezi kw'icenda. Byashikirijwe na Godelieve Nininahazwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe uruja n'uruza rw'ibica mu kiyaga mu nama yabaye kuri uno wa 20 Myandagaro. Tegayomi Godelieve Nininahazwe biranguye imirimo mu kivuko ca Bujumbura kugira ngo twirimbure ko turiko turangura imirimo yacu twisunga imbona kazoza y'ikivuko cifashe mu 2040 n'ikivuko gitembe mu 2060. Ubu akazi pozora tugatunganya gushika isaha 2 z'ijoro. Ibisata kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi nk'igisirikare gisanzwe gicungera umutekano w'ikiyaga nk'igipolisi gisanzwe gicungera umutekano w'ibivuko no mu kiyaga nk'ibisata bisanzwe bijejwe uruja n'uruza gufasha abo bazanye ibidandaza amashirahamwe y'abadeclarant nk'usanzwe ariko arakoresha ico kivuko ico no kwita umuconcessionnaire n'abandi basanzwe barangurira imirimo yabo mu kivuko ca Bujumbura. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umubonano ububatse ishirahamwe mpuzamakungu iraba ugwaro Organisation Internationale de la Jeunesse. Iyo shirahamwe ikaba ifise imizi mu gihugu ca Korea y'Epfo. Muri uwo mubonano bashoboye kuganira kuvyerekeye iterambere ry'ugwaruka na cane yuko nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasanzwe ari umuhizi w'umugambi w'ugwaruka amahoro n'umutekano muri Afrika ariko kandi asanzwe azwi nk'umugenzi w'ugwaruka kw'isi yose. Muri uwo mubonano uwo arongoye iryo shirahamwe ari nawe yaryubatse Dr Reverend Oxo Park akaba yamenyesheje umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yifuza gushiraho ishuri mu Burundi aho bizokorohera iryo shirahamwe mpuzamakungu gusabikanya ubumenyi ubuhinga kugwaruka bw'u Burundi. Eka nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasabo kandi aracemera aranasaba yuko hobaho gushigikirana cane biciye muri wa mugambi uraba iterambere ry'ugwaruka payeje be korohereza ugwaruka rw'u Burundi gushobora kuja kwiga hanze les bourses d'études mu bisata bitandukanye gutyo bagahindura umuzirikanyi bakitaho gusumba ivy'iterambere nk'uko ibindi bihugu vyabikoze na cane Korea y'Epfo gutyo u Burundi bushobora gushika kuri rya hangiro ry'igihugu cishira kikizana mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 cyane buzunizwe n'inguvu n'ubwira n'ubukeredi vy'ugwaruka mu Burundi. Tumira mate tusozerere amakuru yacu muyavugwa mu gisata c'ibidukikije. Inkuru yahariwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije imisi yose ku munsi wa kane kuri Radio Black FM. Ishirahamwe gihaye intumbero yo gukingira ibidukikije apare Burundi bahamagarira abanyagisagara kwijukira gutera ibiti n'imiburiburi ibibiri ikurugo. Mu kiganiro yahaye isamirizi Black FM ko 21 Myandagaro Lewis Niyonsaba arongoye iryo shirahamwe avuga ko ubushuhe buguma abwibonekeza
buterwa nuko mu bice bimwe bimwe by'igisagara ca Bujumbura hariho aho usanga atagiti na kimwe igihari. Tega yompi Lewis niyo saba kuri mikro ya mugenzi wacu Patrick Irakoze. Igisata cyo gukingira ibidukikije kiratunganije neza, usibye ko abene gihugu ubwabo bariko barisamburira ko izabo, kuko hariho nk'ahantu ushobora guca vraiment ugasanga bariko baraca ibiti uko bishakiye. Rero ivyo biri mu bintu biriko bihungabanya iki kirere kigisenge turimwo no musi. No Burundi buzoguma ari ubunyene, ahubwo abantu gikuru bari bakwiye kumenya cyangwa se bagatahura nuko kirarugo, kuko hariho nk'urugo ushobora kugenda mugasanga nta giti na kimwe kirimo. Kirarugo bumve ko botera igiti kimwe canke bibiri, bakemera bagaheba ijyanzu bakotesha 1,500 ku kwezi, kuko plus ko tuzokunda amafaranga plus niko n'ubuzima bwacu tuzoba turiko turabwangiriza. Uno munsi haragera ahantu uri muri bisi uburi mpemu ukumva hari ubushuhe bwinshi mu gisagara. Birashoboka kuko ugiye kuraba nka Kamenge za Kinama ningo nyinshi zidafise ibiti, nibatera igiti kimwe cyangwa bibiri ko musa mu myaka 5 tuzoba dufise ikibira kinini cyane, naho tuzoba turi mu mazi mugabo ibiti bizoboneka cyane. Ubutumwa no abanyagisagara nuko bo kwijukira gutera igiti. Ingaruka zo kudatera ibiti ni nyinshi cyane, kuko twarize hari ibintu twize mu mashuri ko umuntu ahema impwemu zonone kayembi hanyuma tukinjiza impwemu nziza. None izi impwemu nziza ziba zavuye nuko haba habaye tretema mu mababi y'igiti, hama igiti kikarungika arizo zizi impwemu tuca twakira tukaba turiko dukoresha kugeza ano mango. Abazotora ngo bakwiye gutora abantu bijunja n'ijambo, kuko ku mutumba ariho habera byose. Leta ngo irakwiye gusuzuma neza ingena amafaranga amva makungu akoreshwa. Mwavyumvise muri ano makuru. Amasaha y'akazi kubakorera ku kivuko gikuru ca Bujumbura yongerejwe, navyo nyene mwabikurikiranye muri ano makuru. Shimire rero mwege mwese mwariko mwadukurikirana. Shimire Obe Arubakazi ariko nafasha kugira ngo amajwi abashikire atosoye neza. Cyane mubona neko ndabashikiriza nk'abanda bikebanuye naho buta. Black FM 94.9. Black FM 94.9.